bakunzi ba Rwose TV ikaze rigwanyu mu biganiro birakuraba nkuko mubimenyereye Remire Kengurukine muri kumwe muri kino kiganiro muti none no munsi mwashinde kutuyagira iki uyu munsi tugiye kurabira hamwe kubijanye n'ihindagurika ry'ibihe muramubona ibikoko byahinduye ibibanza byari bamwo ibikoko byazimanganye ari byo binyabuzima ubushuhe bwiyongera izi ngwara zirama kansera canke zo guhema nabi izi inzuzi zuzura canke ibiyaga byo byose biza vyanduruka ku ihindagurika ry'ibihe muti none ihindagurika ry'ibihe ryo ryatangwe kuvuga ryari canke bafatiye kugira bavuge ko habaye ihindagurika ry'ibihe ihindagurika ry'ibihe ryatanguye kuvugwa mu kijana ca 200 imyaka y'igihumbi amajana 850 aho ariko rufatiro atanguye kuvuka amahinguriro nayo akaba ariyo arekura ivyuka vyinshi mu kirere biheza bikaja konona novuga ntigisenge kuko haba hariho ivyo bita les gaz à effet de serre izo gazi ni imyuka tuba dusanzwe dufise yari isanzwe iriho hanyuma ikaba ikagira ikintu bita kimeze nk'igisenge igisenge gitukingira imishwara y'izuba iza ibabaza kuko camera nk'akayungiro izuba rirarekura imishwarara iyo mishwarara icishikata kindi kintu cyayitangiriye yoheza ubuzima ku isi nibweza ngo bushoboke aho rero iyo ubwo rusenge navuga ntugo ruhombe rushizweho nayo magaze bita dosere yamyeho ruca rutuma haba uguhagarika iyo mishwarara iziremereye hanyuma hano ku isi agashika imishwarara ishobora gutuma ubuzima bubaho rero yari isanzwe iriho izo gaze zari isanzwe iriho mugabo amahinguriro yo amaze kuvuka haciye haba ukongerekana arere kiza kuba kibina n'ivyo vyuka bivuye mu mahinguriro kuko byo biza gusanga bica bituma mu kirere hashuha kuko bivuye ku isi bigaca bija kurondera agira ngo nze kurengana ya rwa rusenge ubwo rusenge nago rukaca ruba rudashoboye kuyirekura ngo iduge mu kirere ubushuhe bugaca bugaruka hano ku isi iyo rero bumaze kugaruka hano ku isi naho haca haduka ubushuhe bw'umurengera ugasanga nko mu bihugu vy'iburaya hari ico bita les glaciers biratanguye gushonga akaca haba imyuzura iturutse kuri uko gushonga kw'ivyo ayo mazi aba yibitse mu ibibuye vy'amazi kubera aba hakanye hasanzwe hakanye ahandi naho mu bindi bihugu basanga ingwara ziciye ziyongera kuko ubwo bushuhe bumaze kuba bwaje ingwara ku bantu zifatiye ku rukoba zifatiye arizo amakanseri zifatiye ku guhema nabi hamwe n'ibinyabuzima bimwe bica bizimangana bidashoboye ushobora guhangana nibwo bushoboye bwiyongereye ivyo biraheza bigaca bizimangana agaca haba n'ibindi bica vyunguruza aho biba ko yagiye kurondera aho vyoshobora kuba bivanye n'ubwo bushuhe babwiyongereye rero abahinga baragiye bararondera guhera mu 1850 niho ariko rufatiro rw'ihindagurika ry'ibihe kuko umuhinga wa mbere yatanguye kubivuga n'uwitwa Arrhenius yamuka mu gihugu ca Suède niwe yatanguye navuga gukurikirana ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe harabaho n'imigwi y'amareta bita GIEC ni groupe intergouvernemental des experts chargés de la lutte contre le changement climatique nivuga n'imigwi y'abahinga be mu bihugu bigize ishirahamwe ONU aho uwo mugwi ujejwe kuza urakurikirana uko ihindagurika rigenda uko isi ishuha iyo isi ishuha arivyo bica bituma habihindagurika batangura kuba ubushuhe isi gashuha hanyuma bagabihindagurika ry'ibihe bagaheza bobo bagatanga ivyegeranyo baheza bagatanga mwishirahamwe ONU iyo habaye amanama kubijanye n'ihindagurika ry'ibihe bita COP haheze kwenda kuba baraba aho ihindagurika ry'ibihe rigeze bakaheza bakatera kama yati bahagarike canke ahagira icokorwa rero abo nabareza bagaza baratanga ivyegeranyo
bakabihereza ishiramwe ONU rigaca rikoranya inama y'ibihugu ijejwe kuraba ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe. Baraheza ivyo vyegeranyo batanga niho baheza bakerekana aho ubushuhe bugeze, aho n'icokorwa kugira ngo bo barabishira muri raporo akavuga ati aho kogwa iki kugira ngo ubushuhe bugabanuke canke ahandi ho ubuzima kw'isi buraza kuzimangana. Uko bafatiye ku bushuhe bw'isi, abahinga berekana yuko butarenza amadogere 15 iyo muri rusange. Iyo rero buduze agaduka ko nk'idogere imwe ubushuhe bwamaze kuduga, niho uza gusanga ubuzima budashoboye kuja kuba ko berekana ko gushika mu myaka ya 2050 atagihindu batakoze kugira ngo ubushuhe bumera nk'ubugabanuka ihindagurika ry'ibihe rigabanuke, ubushuhe buzoba bwiyongereye kw'idogere zishika kuri 2. None abantu kubera iki bahangayika canke kubera iki ihindagurika ry'ibihe riteye ubwoba? Rirateye ubwoba kubera ko novuga nti ni ikintu gituma ubuzima bubaho canke buzimangana kuri ino si. Kuko iyo ryahindaguritse ahaba ihindagurika ry'ibihe, nk'uko nabivuze ibinyabuzima bimwe birazimangana, ahandi naho ugasanga imyuzure iciza, amazi araduze, ugasanga novuga nti ubuzima noneho kw'isi muri rusange ntiburiko buragenda neza. Nico gituma abahinga baguma bariko barakurikirana ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe kugira babishikirize abantu bamenye ingene bifata n'icokorwa kugira ngo bagabanye uwo muvuduko canke novuga nti barire ya changement climatique. Muri kinjana rero turimwo ca 2021 baragerageza kuko niho ubushuhe bwagiye kumera nk'ubugiye kuza burongerekana, ariko bakaja bararaba ukuntu bogabanya umurindi mu gufata ingingo zimwe zimwe zijanye no kurwanya ihindagurika ry'ibihe, kuko ryoryo riba riri ngaha kubera ko abantu baba bagwiriranye, amahingura agwirirana, bagerageza aho bashobora bagatera ibiti. Ivyo biratuma gukwega vya vyuka vyoranguruye mu kirere vyose bigaca bituma igisenge gishuha hano kw'isi. Bakabikorerako akaba n'amaproje afinansa canke ashiramwo imitahe muri iyo migambi yo guheza gukingira ibidukikije. Hanyuma tuzoheza duce turabira hamwe inkurikizi canke inkurikizi mbi canke igituma abantu bo kwama bashize ku muzirikanyi ivy'ihindagurika ry'ibihe. Bakunzi ba Rwose TV, naha dusoreje kino kiganiro, naho ubutaha turabira hamwe ico abantu bazokora canke izo nkurikizi zituma abantu umwe wese yo kumva agira uruhara ko bimuraba ku bijanye n'ihindagurika ry'ibihe, ko yogira ico akoze canke akamenya n'ibiriko biraba mu bijanye no kurwanya ihindagurika ry'ibihe. Naho ubutaha.